ENS ugaca kwiga faculté y'igifaransa cyane mumbwira umuntu lisansi mu gifaransa nige cyakora hejeje umuri lisansi mu gifaransa nige cyakora hejeje amashuri kwigisha ko mu journaliste nana journaliste abize igifaransa ubu ntibakwiye baba journaliste baba bigisha kuburyo wanka kwiga ukaja kujya ngo ngiye kwiga icongereza ukaha kwiga ENS ishuri ry'ubuhinga uzovayo ushika ukora ibintu akazi ushika ukaronka kuko ni uca wihakaza mugabo ngo ndi lisansi mu gifaransa nabo biciza cawo usanga batarasaba n'ibitabo na bitatu ngo muri lisansi imvugo nk'iyo tuyakira nabi cyane nishimishije ntihumuriza ugwaruka irajuragiza ugwaruka muti kubera iki icambere coco nuko kwiga ururimi na cane cane igifaransa n'icongereza ni ibintu bifasha mu bintu vyinshi icambere coco ururimi urwo arirwo rwose inyuma yago hariho akaranga reka dufate ku rurimi rw'ikirundi ibintu zeye mu kirundi hariho indamutso akazehe hariho imvyino hariho ibicuba hariho amazina n'ibindi ivyo nivyo biranga ikirundi n'akaranga k'abarundi ntibagiye bimwe vy'ubuntu vy'ubushingantahe ingene umushingantahe yifata ingene avuga ijambo mu ncamake ico nshaka kuvuga nuko ururimi rwose inyuma yago hariho ico mwokwita mu gifaransa bita culture hariho ico bita akaranga identité ivyo rero umukuru w'igihugu umenga ntavyazi nivyo rero bibabaje cane hanyuma kuvyerekeye ururimi rw'igifaransa naho nyene turazi neza yuko hariho culture française ndabivuze mu gifaransa ni ukuvuga k'abafaransa niwashaka urwo rurimi ruratunze cyane mu bijanye no kwiyumvira no kuyaga n'abandi ndariko mvuga esprit critique esprit de pensée siniga no bihindura mu kirundi turazi neza yuko ivyerekeye poezi ni ukuvuga murazi neza yuko hariho abanditsi benshi b'abafaransa bateje imbere ururimi rw'igifaransa harimo n'inyigisho nyinshi cyane ivyo vyose rero nivyo bigira bituma ururimi rw'igifaransa ari ururimi rukomeye cyane aho rero n'icongereza ikindi rero kibabaje nuko iyo umukuru w'igihugu agiye mu manama mpuzamakungu muri ONU avuga mu rurimi rw'igifaransa agiye twaramwumvise agiye mu bihugu bavuga icongereza ariko avuga icongereza ni ukuvuga yuko ururimi rw'igifaransa n'ururimi rw'icongereza ni indimi zikoreshwa mu bikorane bihuriramwo amashirahamwe mpuzamakungu ni ukuvuga rero izo ndimi zirakenewe kuko mu bijanye n'imigenderanire n'ibihugu vya diplomasi ni izo ndimi zibiri zikoreshwa cyane ikindi umukuru w'igihugu yibagira ni uko izo ndimi nizo zigishwamwo arico gituma ururimi rw'ifaransa n'icongereza bikwiye kwigishwa ahubwo cyane mu Burundi kuko izo ndimi nizo ziheza zigafasha kwiga ibindi bisata ari iby'ubuhinga ari iby'ubuganga ari ibintu bitandukanye hanyuma rero mu bize bagashikana kure barazi neza yuko wanditse abagire ubushakashatsi bose bandika muri izo ndimi na cane cane ururimi rw'igifaransa rw'icongereza mu ncamake rero ivyo bibabaje kuko umenga umukuru w'igihugu ivyo biramuyoba nabitahura
hanyuma rero imvugo nk'iyo kandi si iya mbere n'abandi bafashanya gutwara Uburundi, ari umurongoye umugabo CNDD-FDD, ari utwara Sena, utwara le Parlement, bose baramaze kuvuga ko ibi na biriya bidakwiye kwigwa ataco bimaze nk'ibiharuro n'ibindi. Iyo mvugo rero ni imvugo itangaje kubona ivugwa n'indongozi z'igihugu, aho guhimiriza urwaruka ngo wige nyabuna rushikane kure z'ibindimi, ubuhinga butandukanye, biba ibiharuro. Ivyo vyose birakenewe mu buzima bw'igihugu, mu buzima bw'umuntu, kuko twarutse ku ndimi, utazi kuvuga ururimi mpuzamakungu ntushika kure. Baba badandaza baja mu bihugu bitandukanye kurangura, baba abakozi ba leta, barakeneye izo ndimi, mpereye cane cane kubaserukira Uburundi mu bindi bihugu. N'ibintu bibaje cane, ntibitangaje rero kubona abaserukira igihugu c'Uburundi mu bindi bihugu bavuga izo ndimi batanazizi, bakarungika abantu batanabizi. Ivyo rero ca vyerekana yuko mu ncamake Uburundi bufise ikibazo gikomeye cane cerekeye ico bita leadership politique, ivyo rero bigaca bisigura Uburundi ingorane burimwo uno musi. Nibaza ko mukuru w'igihugu yihenze, mbere arakwiye kwikubita agasha agakosora, kuko simbona ingene igihugu cofata ingingo co kutigisha igifaransa, co kutigisha icongereza, n'izo ndongozi z'Uburundi uno musi arizo ndimi bakoresha bagiye mu manama mpuzamakungu. Abaserukira Uburundi mu bindi bihugu, nko mu bihugu bavuga icongereza, nta yindi nzira mu kuvuga batavuze muri izo ndimi. Mu ncamake rero ni karamuciyemwo harya. Mu ncamake arakwiye kwikubita agashi agakosora, na cane cane agaha impanuro ugwaruka. Murazi mu Kirundi bavuga ngo uko zivugijwe niko zitambwa. Mbere mboneye akaryo gutera akamo abarundi bose, na cane cane ugwaruka n'abo bose bajejwe igisata co kwigisha, ko igisata c'indero atari ico gukinisha, ni igisata gitegura kazoza kugwaruka na kazoza k'igihugu. Ndaterewe akamo abo bose, cane cane n'abavyeyi, bahimiriza abana babo bige ivyo bakunda vyose n'izo ndimi zirimwo. Unabishoboye yige n'izindi ndimi atari izo, kuko uno musi isi isigaye imeze nk'igihugu kimwe. Murabona uruja n'uruza rw'abantu ubu biroroshe, arico gituma kumenya indimi nyinshi bifasha ubuzizi vyinshi, aroroherwa n'ibintu vyinshi. Mu ncamake rero abajejwe igisata c'indero barakwiye gutanga umuco utomoye kugira nyabuna abana b'Uburundi bige bashikane kure, bige ico bifuza kibaryohera. Hanyuma n'izo ndimi rero zirimwo, kuko n'ibintu biboneka ku munsi biba abakurikirana amakuru ku mbuga ngurukanabumenyi. Utazi igifaransa canke icongereza ntushobora gukurikira ibiba kw'isi. Ari abarondera akazi mu mashirahamwe mpuzamakungu, ari urwaruka rurondera
uburyo bwo kuja kwiga hirya no hino bimwe bita bourse mu gifaransa. Ivyo vyose biba biri mu gifaransa canke mu congereza, arico gituma bo kwiga cane indimi, kuko uno munsi utazi kuyaga, utazi kuvuga bimwe bita mu communication, ntushobora kwiteza imbere ngo ushikane kure. Nako norangiriza ngaho ntera akamo abarundi bose n'ugwaruka n'abo bajejwe inyigisho mu Burundi, nyabuna bahimirize ugwaruka gwige rushikane kure indimi, igifaransa n'icongereza, binashobotse bige n'izindi ndimi, ari igishinwa, ari ikiespanyol, eka n'ikidagi, ubishoboye bizomufasha mu minsi iri imbere.